Ndabaramukije cyane bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana niyo ndabipfirije mu byanyu no mu banyu ndabaye ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cuno munsi mutaramenya na jewe Jean Imana irambona nkabari jewe nsanzwe ndakibatungariza kandi nkongera kibashikiriza igihe cyose kiba catunganijwe none rero dusoma amajambo dusangira muri no mwanya dufise imbere yacu atari muremure cyane ni mu ceti candikiwe Abaheburayo dusoma igice 12 umurongo wa 15 wonyene ayo majambo ngaha muri Bibiliya y'ikirundi mfise avuga ngo mwizigame ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana kandi ntihagire umuzi wo kurura umera ukabahagarika imitima ndazi amajambo yo yivuga ngo impanuro yo kutava ku buntu bw'Imana Imana yacu nihimbazwe muri Bibiliya y'igifaransa aho nabonye bakoresha ijambo rivuga ngo veillez à ce que nul ne se prive de la gloire de Dieu. Imana yacu nihimbazwe mu kirundi bakoresha ngo mwizigama ariko mugabo mu gifaransa niho nashimye kano kajambo bakoresha ngo veillez à ce que mube maso kugira ngo mube maso ku buryo hatagira umuntu numwe mbere ngaha bavuga ngo yipriva wenyine ngo yibuza gushikira ubuntu bw'Imana ariko ngaha mu kirundi ngaha tubona bavuga ngo mwizigame ntihagire umuntu adashikira nkaho umengo nyene ashobora kudashikayo kumbura bujijwe gushikayo n'undi muntu ariko mugabo mu gifaransa barabitomora neza kandi neza yuko igifaransa cyo kidakenye par rapport y'ikirundi ko bavuga ngo mube maso no kuvuga muri kanure cyane mube kwizamu ntimujya mu mukondora zosi kugira ngo ntihagire n'umwe asanga yibujije gushikira ubuntu bw'Imana. Imana yacu nihimbazwe n'ino jambo rero kugira ngo mba ko dusangira cyangwa se dushimikira ko ijambo ryo kuba maso ryo kudasamara aho numva mu ishuri bavuga ngo ntasamara yaranyumoje kandi ugusamara ni kubi kuko no mu ishuri yusamaye ibyo bariko barigisha ntavyo bumva uzagira butaye ugasanga ibyo bintu muri mu kibazo baravyigishije ugasanga kandi niho wari umugana byo bumvise ariko mugabo gusamara sibyiza none rero ngahaye twumvise ngo mube maso kugira ngo ntihagire umuntu numwe ahava asanga yibujije gushikira ubuntu bw'Imana bene data ubuntu bw'Imana bwaratanzwe ubuntu bw'Imana bwaraje mw'isi nibwo maraso y'umukiza nibwo gakiza nibwo gucungurwa kw'abari mw'isi ariko mugabo muri iyi si turimo no mu buzima bwacu bwa misi yose hariho byinshi bishobora gusamaza umuntu bishobora gutuma umuntu usanga iyo atabaye amaso usanga yohava ahomberaho abandi bahombokeye cyangwa ugasanga araburiyeho abandi baronkeye. Imana yacu nidutabare muri kino kiganiro igitondo gishasha rero ndabona kukubwira ngo urabe neza ube maso uveye ube kwizamu ube kwironda wewe ucunge neza ntuhava usanga hari ikintu kiguciye mu ryahumye muri za ndirimbo z'ikino sinero ndayirondera umengo yoba yari indirimbo y'amajana 29 kumbure nimba mvyibuka neza ivuga ngo yemwe abari kuri Yesu mukanura ijisho cyane wa mwasi satani ntahave agirane abaca mu ryahumye kuko ngo aturaba ku kigohe. Imana yacu nidutabare rero iri jambo rirakoreshwa cyane mu kugabisha umuntu mu kuburira umuntu kugira ngo ntahave asanga aguye mu kiyaga wewe yabona umengo ni kiziba murabona kiziba ko ari akantu gato usanga umengo bogasimba ariko mugabe ikiyaga ntaco bosimba rero umuntu arashobora kusuzugura iki canke kiriya akagiye ikibanza gito akabona ko umengo ni bisanzwe ariko ugasanga kirabaye inkwezi y'amarere kirabaye inkwezi y'akaranda. Imana yacu ni dutabare bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha none rero nano majambo narinza no kuvuga ngo nawe urabe yuko ukanuye ijisho cyane nkuko muri yavuze ngo mukanura ijisho cyane mbere ubandanije amajambo usanga yavuze ngo
wa mwansi satani ntiyigendera kandi ngo asigaranye igihe kigufi, nico gituma akora kobeje kugira ngo azimize abo Umwami Yesu Imana yacu nidutabare. Rero kubw'iyo mpamvu nawe urahamagarirwa kugira ante kuba maso, kuba kwizamu, kudasamara, kudasanga wagizene watwawe akayombekere, kuko muri iyi si hari ibisamaza byinshi bishobora kugukwegera kure y'Imana bigatuma udashikira ubuntu bw'Imana. Ibyo tuma udashikira ubuntu bw'Imana ni byinshi kandi birahari. Ibyo nabyo bigusamaza, bigutwara kure y'Imana, bigusamaza bigutwara mu ngeso mbi, bigusamaza bigutwara mu nsaku, bigusamaza bigutwara mu kuvuga abandi nabi, mu kubeshera abandi, mu kurementaniriza abandi, mu kubadodobereza kugira ngo wewe kumbure uronke promotion, wewe kumbure ubahave hajya ahantu bari nawe abari we uhaja. Ugasanga rero ibyo tuma ucumura, ibyo tuma wandura, ibyo tuma uja kure y'Imana ni byinshi cyane. Ariko mugabo ijambo ry'Imana ngaha tubonye ngo iyi ni impanuro, ni imwe mu mpanuro zodufasha kutava ku buntu bw'Imana, kudatakaza ubuntu bw'Imana, kudatakaza amahirwe Imana yaduhaye, kudatakaza ubuntu Imana yaduhaye, agakiza Imana yaduhaye. Iyo mpanuro nayo rero imwe muri zino mpanuro nyinshi kumbure umuntu yosanga muri kino gitabo cyitwa Bibiliya yera, ni yuko umuntu wese akwiye kubera maso ubugingo bwiwe, akwiye kwiyubara cyane, akwiye kwirinda cyane, akwiye kuyakanura cyane, akwiye gukanura ijisho cyane, adakwiye kuryama umukondorazosi, adakwiye kuzubara, adakwiye gusamara, ntahava asanga abaye ntasamara yaranyomoje. Ahubwo umuntu wese iri jambo rimuhamagarira kuba maso, guhaguruka, kudasamara, kudafyinata, kugira ngo agwane intambara yose ishoboka, bikunde ntihagire ikintu kimuhombesha gushikira ubuntu bw'Imana, gushikira icyo Imana yamusezeranye, gushikira kazoza Imana yamusezeranye, gushikira agakiza Imana yamusezeranye, gushikira ubuntu bw'Imana. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro kitanda gishana n'amajambo. Rero sinzi birashoboka yuko wowe uri kurasamara, burya nta jambo ry'Imana rizira ubusa. Mu bantu benshi baryumvise haba hariho umuntu umwe canke babiri ritumbereye, kandi yisuzumye akaraba ashobora gusanga ari umutsindwa kuri iryo jambo, cyangwa ugasanga rije kumwankura. None rero rino jambo birashoboka yuko muri buno buzima ubayemwo, ivyo umazemwo iminsi wowe uri kurasamara muri ba bagenzi ufise, ba bandi mwigana, ba bandi mukorana ku kazi, ba bandi mubana, ba bandi mufatana ingendo mugiye ku kazi, bya bindi byose wirirwa mugasanga hariho gusamara, ugasanga uri kurazubara, uri kurasamara, ugasanga uri kuriyanjanjwa, uri kuragirana, uri kuranjanjwa ku buhiye. Wari warahawe agakiza, wari warahawe ubuntu, wari waragiriwe ubuntu benshi batagiriwe, urakizwa, urava mu vyaha, urahinduka. Ariko mugabo usamaye gatoya ushobora gusanga wabisubiye, mugasanga wasubiye gukora nk'iby'abandi bose bakora. Kubw'iyo mpamvu rero iri jambo urabe ugirabemwo, urigira icirore, urabe ko atakintu riguhanuye cuko nawe udakwiye gusamara, ahubwo ukwiye kuba maso, ukarikanura cyane, kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe cotuma udashikira ubuntu bw'Imana, cotuma udashikira ubwiza bw'Imana, cotuma utazokumva inzamba. Ibigomba gutuma wewe utokumva inzamba, ibigomba gutuma wewe utoronka ingero y'ibikorwa wakoreye, ibigomba gutuma wewe utoshika mu ijuru ni byinshi. Mukunzi wa kino kiganiro igitondo gishasha, wewe cumvise uno munsi, none rero suzuma urabe neza kutari kurasamara, bivanye n'ibyo urimwo, bivanye n'ibyo wirigwamwo, bivanye n'ingeso zawe, bivanye n'ingendo zawe. Urabe yuko utari kurasamara, hanyuma rero cyo wikebuka ubwira Imana ati, Mana biriko birangora muri ino misi, ndiko ndasamara cyane,
nahora nsenga mugabo singisenga, nahora mfata imyanya yo kukwegera, yo kukubaza ibyakubo n'ivyakazoza, nahora mfata imyanya yo kubera amaso ubugingo bwanje, nahora nirinda, nahora niyubara, si ikintu icyo ari cyo cyose cyahora gipfa kuntumbera, si amakosa yariyo yose nahora mpfa kukurokeramwo, jewe sinahora nshwana n'ababanyi, jewe sinahora nshwana n'abo dukorana ku kazi, jewe sinahora nja mu marigara y'amajambo y'ububeshi y'ibintu by'intuzeye by'amakuru nyene y'ububeshi ikaye, ariko mugabo ngize gutya asanga nabikorokeyemo. Jewe sinahora ndirana imigere kwibombo ngiye kuvoma amazi, ariko ubusigaye ndiro turuba nsanga nashavuye, sigaye mfise ibishavu, usanga nashwanye, usanga nakubitanye, umusanga sanga namenya amabido y'abandi, sanga nagize umubano mubi. Ni wawe usanze hari ivyo umutsingwa kuri ivyo, ubwira Imana ati muri no minsi maze iminsi nsamara, ngasanga nakoze ibidahimbara umutima wawe. None rero ngwiza ko imbabazi, ndagomba gusubira kuguma ku buntu bwawe kugira ngo nzoshikire ico wansezeraniye, ngume mu buntu bwawe, ntihabeho ikintu cyotuma nashikira ubuntu bwawe, kuko ubuntu bw'Imana butumbere kudukura mu vyaha ngo butujane mu ijuru. Yesu yasize abwiye abigishwa biwe ngo imuhira kwa data hari amazu menshi, iyaba atarahari mba ndabibabwiye, ariko kubera yuko ahari nkaba nanjye ngiye kubategurira ahanyu kugira ngo aho nzoba ndi namwe abariho muba. Imana yacu nidutabara. None rero urabe ntutakaze mwene data mukunzi wa kino kiganiro gitondo gishasha. None tugomba dusozerere ngaha, ya minota yacu iraheze. Mwami Yesu, tugushimiye ku bwana majambo twumvise, umuntu wese ayumvise akaba yumvise hari ico yo kwihana, amazi imisi yasamariye mwo no muguze kwimbabaza umwezi umutunganye umushoboza gushishikara kubandanya none rugendo neza. Urakoze kuri Imana, ibyo ugomba byose bishishikare kuba kuri bana bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha, mu izina ryawe gera Kristo Yesu no tubisabye tuvyizeye. Amen.